Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yesu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristu, nitugire Kristu. Tugiye gusabikana ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo ca Yakobo, ni ku kigabane cyaho cya kabiri, duhera ku karongo ka 14 tugeze ku ka 26. Ijambo ry'umutwe twisunga rivuga ngo ukwemera gutegerezwa kurangukira mu bikorwa. Mbega bene wacu, umuntu niyavuga yuko afise ukwemera atagira ibikorwa byo mumarira iki? Mbega ukwemera koshobora kumukiza? Musaza we canke mushikawe asanzwe yambaye ubusa akabura ico arya, umwe muri mwebwe akamubwira ati genda amahoro, rondera ico gususurutsa n'ico ufungura, ntimumuhe ibyo umubiri ukeneye, byo mumarira iki? Ukwemera nako niko kuko, iyo kutagira ibikorwa uko kwemera kuba gupfuye rwose. Ariko hari uwo avuga ati wowe ufise ukwemera nanje nkagira ibikorwa. Nyereka ukwemera kwawe kutagira ibikorwa, nanje mu bikorwa byanje ndakwereke ukwemera kwanje. Wowe uremera yuko Imana ari imwensa, ugira neza. Amashitani nayo nyene arabyemera agatetemera. Mbega wa muntu w'imburakimazi, ushaka kumenya yuko ukwemera kutagira ibikorwa ataco kumaze? Mbega sokuru wacu Aburahamu ntiyagizwe intungane n'ibikorwa hamwe yahereza umwana wiwe Izahaki ku ruhimbi? Urabona rero ko kwemera kunganiwe urabona rero uko kwemera kunganiwe n'ibikorwa byiwe, kandi ibyo bikorwa nibyo byatumye uko kwemera kuba ukwemera kubushitse. Kandi ko harangutse ibyanditse bivuga biti Aburahamu yaremeye Imana, nayo imuharura mu ntungane, araheza yitwa umukunzi w'Imana. Murabona ko ibikorwa ari byo bigira umuntu intungane, kandi ko bitava ku kwemera gusa. Uko niko byabaye no kuri wa mumaraya Rahabu. Mbega ibikorwa si byo byamugize intungane, kuko yari yahaye indaro za ntumwa akazirangira iyindi nzira. Nkako nyene nk'uko umubiri utagira umutima uba upfuye, niko n'ukwemera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Aleluya, amen. Bana b'Imana, iyi ni odi igira kabiri kuri iki kigabane cya kabiri. Iyo twarutse yavuga ngo ukudasobanura mu gutanga icyubahiro. Twarazirikanye ukudasobanura mu gutanga icyubahiro. Yakobo yaratubwiye ko hinjiye umuntu yambaye inzahabu n'ibisayangana, hakinjira n'umworo. Tugomba kubakira bose tutaravye ko umutunzi yambaye impeta isayangana canke yambaye ibisayangana. Imana idutabare cyane. Yakobo arabandanya kutubwira ingene dukwiye kwifata. Niho rero tuzirikanira ijambo naryo rivuga ngo ukwemera gutegerezwa kurangukira mu bikorwa. Ukwemera gutegerezwa kurangukirwa mu bikorwa. Iyo ufise ukwemera atabiko kugira, uko kwemera ni kuba kuhari, buba ari uburyarya. Naho wobuhanura gute, naho umeze gute, ariko udafise ibikorwa ukorera boro n'abapfakazi n'abagwaye n'abapfunzwe n'abahangayitse mu buryo bwose butandukanye, ntabwo ubura umwana w'Imana.
ntabwo uba wemera by'ukuri. Wemera Imana, reka tubizirikane. 14 havuga ngo mbega bene wacu umuntu niyavuga yuko afise ukwemera atagira ibikorwa byo mu maririki. Yakobo aratubwira ngo umuntu niyavuga ko afise ukwemera atagira ibikorwa byo mu maririki. Abantu rero nitukiyorohereze ngo twarabatijwe, ngo twarakomejwe, ngo twabatijwe kamanyi bari muri Mwuka Wera n'ibindi n'ibindi. Oya, tutagira ibikorwa ntabwo ubwo bukristo buba bukomeye cyangwa ubwo burokore. Arabandanya, mbega ukwemera koshobora kumukiza. Ngo mbega ukwemera koshobora kumukiza kwirigura avuga yuko uri umwana w'Imana cyangwa uzinduka mu isengero gusenga iminsi yose ugatanga nishikanwa ku rusengero ukagira, ariko udafise ibikorwa byiza. Yakobo ariko aratubwira musaza wawe canke mushikawe asanzwe yambaye ubusa akabura ico ajya, ngo mushikawe canke mwene wanyu ngo asanzwe yambaye ubusa akabura ico ajya, asanzwe atagahuza agira, ataninjya afise. 16 umwe muri mwebwe akamubwira ati, umwe muri bo akamubarira, genda amahoro rondera ico gususurutsa n'ico ufungura, ntimumuhe ibyo umubiri ukeneye byo mu maririki. Mushikawe cyane mwene wanyu ntagira ibyajya, ntagira ibyo yambara, mugabo umubwiye ngo nugenda amahoro ubwo umwikuye ko atacyufise kandi ubwo yaje kugusaba cyane yaje kugutura ingorane afise. Mugabo umubwiye ngo genda amahoro, ngo genda urondere ibintu wojya n'ibyo gususurutsa, atabyo wamuhaye. Aratubwira ntimumuhe ibyo umubiri ukeneye byo mu maririki. Ayo majambo asosa gusa yakwituye azi ko uri bumugirira akamaro, ukamubwira amajambo asosa gusa ngo genda urondere ibyo ufungura, ngo urondere n'ibyo gususurutsa, ngo utamuhaye ibyo umubiri ukeneye ngo byo mu maririki. Wowe niwe ugomba yaje iwawe kugira umuhe yaza guteka, umuhe impuzu zo kwambara, mugabo umubwije akarimwe gasosa gusa kumbure ko atacyufise, ariko ngo ntacyo byo mu marira. 17 ukwemera nako niko kuko iyo kutagira ibikorwa uko kwemera kuba gupfuye gose. Ngo nukwemera niko kuko ngo iyo kutagira ibikorwa kuba gupfuye gose. Tubanze duhagarara hagati y'abana b'Imana. Abantu benshi kumbure nanje ndimo, bene wacu twavukanye mbere usanga twarose n'ibere rimwe, barahangayika bagahangayika, kandi abandi mbese hari igihe nama mbabariyo ndiko ndaganira n'abantu bamwe yo mvuka canke se abo narinzi, bambwira ngo shango kanaka ngo yarabaye ngo ubu byaraheze nibura amatari, ngo mugabosha ngo nta n'icyo atumariye, canke ukumva ubundi ngo je numvi ngo ndafise na mwene wacu canke se musazane ngo ari hiyo ngo muri Australia, ngo ariko ngo tunamuhamagaye ngo ntiyitaba. Noneho ndengeye n'ibyo hari n'abantu benshi ngaha bafise n'abana mu Burundi bitwa ngo n'amaraso yabo atacyo babamariye kweri. Usanga bamwe bavuye ngaha bakaza kuvyaragura abana mu Burundi bagaca bataba mama babo, canke se amafone bagaca bata amasimukadi kugira ntibongere gufasha ba mama babo. Hanyuma bagira ngaha ngo barakijijwe canke ngo n'abantu basenga, ngo n'abantu bemera Imana. Ibyo bintu rero Yakobo batubwira ko kudagirira neza abandi ntabwo uri umukristo. Hari benshi nzi bafise amadini, abandi nabo nzi bemeza ko bazi Imana by'ukuri, mugabo ugasanga mu miryango harimo abariko bararira. Bana b'Imana
wenda ntihagire abazavuga mu Burundi ngo nayigishije neza cyangwa iki. Oya, ndazi neza urashobora no kuba mu miryango hariho abakuvuma kandi atakutangize kubagirira neza, kandi warabahaye amahera ngo banakubakire wanashaka bakayarya. Mugabo gusa icyo turiko turaraba ni ibintu biri mu kuri bivuga kuri abo bantu, bivuga ukwemera kwacu, kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Raba rero mu bikorwa ukora yuko nyimba wiyemera kuri kuraja mu ijuru, ubanza urabe neza kufasha boro, kufasha abo mu muryango, kufasha imfubyi, kugirira neza abababaye. Yakobo ni wabiduhanura kandi ni watubwira ko tutokwiyemera ngo turazi Imana tutazi kugirira neza abandi. Yezu we yavuze ngo abigisha bukuri, abavuga Imana bukuri ngo bazobamenyera ngo kubyo bama canke tuzobamenyera kubyo bama. Rero natwe tugomba kumenyera abantu bavuga ko ari abakozi b'Imana kubyo bama. 18 ariko hari uwava avuga ati wowe ufise ukwemera nanje nkagira ibikorwa. Urumva ko agira tubwira bashobora guhayanisha, umwe avuga ati je ndemera gose, uwundi nawe ati nanje ndakora ibikorwa gose, nkora ibikorwa gose. Twumve yako bicyatubwira nyereka ukwemera kwawe kutagira ibikorwa, nanje mu bikorwa byanje ndakwereka ukwemera kwanje. 19 wewe uremera yuko Imana ari imwesa? Arabaza ati wowe uremera Imana yuko ari imwesa? Agahindukira ubwo nyene yemeye Imana ugira neza. Uwemera Imana ko ari imwesa uwo ngo agira neza. Akabandanya amashitani nayo nyene aravyemera agatetemera. Acha dutanga karorero ngo n'amashitani wowe naho wemera Imana ko Imana ari imwesa ukavyemera, ibyo gusa ego kubyemera ni byiza mugabo gusa ngo ntibihagije, kuko ngo n'amashitani aremera Imana agatetemera. Kandi rero amashitani aremera Imana kudusumbya agatetemera. Ni muri abantu bona abantu baba barimo amashitani ngene abakunkumura kandi akirwa gahunga kubera ko bavuze izina ry'Imana cyangwa bavuze izina rya Yesu Kristo. 20 mbega wa muntu w'imburakimazi ushaka kumenya yuko ukwemera kutagira ibikorwa ataco kumaze. Ngo mbega wa muntu w'imburakimazi. 21 mbega sokuru wacu Abrahamu ntiyagizwe intungane n'ibikorwa hamwe yahereza umwana wiwe Izahaki ku ruhimbi? Ariko arasigura neza tubwira icyagize ba sogokuru bacu abemera Imana. Avuze ati sogokuru wacu Ibrahimu ngo ibikorwa byiwe kwemera Imana, yaremera Imana, hanyuma Imana iramubwira gutanga Izahaki aravyemera, bimugira ukugororoka. Kwanza aracyatubwira 2. Urabona rero ko ukwemera kunganiwe n'ibikorwa byiwe, kandi ibyo bikorwa nibyo byatumye uko kwemera kuba ukwemera kubushitse. Ngo ibikorwa byiwe rero ukwemera Imana ukwemera kwa Abrahamu niko kwatumye atanga Izaki, hanyuma bica bibonekera no mu bikorwa yaremeye Imana. Imana imubwiye ati mwana ati Abrahamu noneho mpa Izahaki. Abrahamu yemera gutanga Izahaki. Rero uko kwemera ibyo bikorwa byiwe byo kwemera gutanga umwana wiwe nibyo byamugize uwariwe. Bana b'Imana, gutanga umwana wiwe ntibyari ibintu byoroshe, kandi murazi Izahaki yari umwana w'isezerano. Ego Yakobo yari afise n'abandi bana, mugabo Izahaki yari umwana w'isezerano,
kandi nka mama wiwe Sara canke Sarayi murazi yari yisaziye yari agafise ari kamwe, murumva byari bigoye. Ariko isezerano ry'Imana hari igihe Imana itubwira ati mwananje kora iki, tukanka kumva Imana ntitugikore. Mu by'ukuri Imana iravuga ikatubwira, none se ko na Bibiliya ibi bivuga ati nta na hamwe udasanga Yezu canke aba bahanuzi canke aba ba Yakobo aba batumwa batubwira ibyo tugomba gukora. N'ubu Yakobo ariko arabivugako ukwemera kutagira ibikorwa, kuba umuntu atagira ibikorwa by'ikigongwe canke byo gufasha abandi, nta Mana yubaha. Gukunda Imana ni ukugirira neza abandi bantu bababaye babikwiye by'ukuri. Rero abana b'Imana ijuru sijya kugenda twirotse ko twishakiye, turarikorera nk'uko Imana ibishaka. Rero twumvire Imana, twumve ko Imana ivuga ati nimukundane. Yezu yavuze ati nimukundane nk'uko nanje nabakunze. Ariko birababaje kubona umuntu abe ninjya kandi abana n'umubanyi araye ubusa. Kubona umuntu yarapanze amavarisi n'amavarisi y'impuzu, garde-robe yuzuye impuzu, imbeba ziguma zijya canke se naho zitariye ugasanga n'impuzu. Mbe murazi y'ibujya ko impuzu iborera mu nzu imanitse ahantu igateba igahera neza kubera imyaka myinshi bimaze atanu yambara. Basi rero twumve Yakobo ibyo aduhanura, twemere nk'uko na Aburahamu yemera. Aracyabandanya kutubwira 23 kandi ko harangutse ibyanditse bivuga biti Aburahamu yaremeye Imana nayo ica imuharura mu ntungane. Ibyo byanditswe murumva ko atubwiye ko byabonetse ko Aburahamu yemeye Imana nayo ikamuharura mu ntungane. Alleluya, amen. Mukama nanje kukwemera nkuko Aburahamu yakwemeye. Bana b'Imana rega tuze turabisaba Imana kugira twemere natwe twemere. Araheza yitwa umukunzi w'Imana, ngo ace yitwa umukunzi w'Imana. Nawe ushaka kwitwa umukunzi w'Imana rero nugukora iby'Imana ishaka nkuko na Aburahamu yagamburukiye Imana. Alleluya, amen. 24 murabona ko ibikorwa ari byo bigira umuntu intungane kandi ko bitava kukwemera gusa. Aha, ngo turabona ko ibikorwa ari byo bigira umuntu intungane. Ibikorwa nibyo bigira umuntu intungane. Umuntu w'umutima mwiza ateye kutuwo kujya akaza kuraba abantu ku bitaro mwipirizo, akaja kuvomera abasaza. Cenye umwana abavyeyi bahora batubwira tugende kuvomera abantu b'abanyokuru, kubasenyera udukwi. Bana b'Imana rero dufashe abandi batishoboye. Hariho abantu batishoboye, suko wowe Imana yahaye byinshi ufise kugororoka kuko Imana yabiguhaye, kumbure wibaza ngo uragororotso ya kuko Imana yarabiguhaye, iguha n'iby'uwo mubanyi wawe kugira Imana irabe kuzobimugezako. Nutabimugezako rero nakazi kawe mwijuru naho bizokomera, uzoca wisanga ugiye kwiyarara ni mu muriro udahera. Rero turondera ijuru nkuko Aburahamu nawe yarirondeye, nkuko Yakobo atwereka inzira zo kurirondera neza. Haleluya, amen. 25 haravuga ngo uko niko byabaye no kuri wa mumaraya Rahabu, ngo niko byabaye no kuri ya maraya yitwa Rahabu. Mbega ibikorwa sibyo byamugize intungane kuko yari yahaye indaro za ntumwa akazirangira iyindi nzira. Ngo ya maraya Rahabu, ngo ibikorwa nibyo byatumye yemegwa ngo kubera yarangiye inzira. Rahabu
muri Bibiliya basoma Bibiliya canke abama bagiye gusenga murazi Rahabu yari umumaraya, ariko abantu b'Imana bariko baratata hanyuma barababona bashaka kubagirira nabi. Rahabu arabahisha, baramubaza abantu wabonye iki niki, ahubwo hari n'ukuntu yaburukirije mu idirisha hanyuma abereka inzira bacamo baragenda. Ibyo rero byatumye Imana ibumuharurako, kuko bana b'Imana iyaba umuntu mubi ibaze burya gufata umuntu aguhungiyeko ukamumenera amaraso cyangwa ukamuha bicanye. Ariko Rahabu yaravuze ati aba bantu ntibashobora kubica bamaze kwinjira iwanje, reka ndabahungishe. Naho yari umumaraya yari kuhava avuga ati barabagabo, barabantu b'abagabo, yari kuvuga ati aba bantu b'abagabo reka cyane tireka ndabatange igihugu kinyemere ko nzi gucunga santineri neza cyane nzi gucunga irondo neza. Bari kumuha agashimwe, ariko Rahabu yarabwiye ati abo bantu ntabo nabonye. Kandi hari igihe natwe tubona abantu bariko barahayihigwa bashaka kwicwa, bashaka kugirirwa nabi, tukabatanga cyane tukabigiramo uruhara rwo kubagirira nabi. Ibaze nko kubona umuntu ashaka kwica Zipora akakubwira ati sha jewe ndamwanka Zipora, ndamwanka ti anapfuye ti mfasha sha ndabe ko byogenda gutya, ugaca uwe ti ego kabisa no bigufashamo. N'abantu bangahe, abantu banganiki bagambanira bagenzi babo kubera agacupa kamwe cyangwa inoti y'igihumbi cyangwa niyo yoba miliyoni, niyo zoba miliyaridi. Nta muntu akwiye kwanga mugenzi we ku buryo amutanga cyangwa baguhaye uburozi ati genda umushirire muri bijya agiye kunywa, genda umukorere ikibi, genda umutega hajya muhiri wiwe. Rero Imana rero itwemera kubera twagiriye neza abagenzi bacu, niko kwemera. Ukwemera kujyane n'ibikorwa dukora. Naho yoba ari pasiteri cyangwa padiri cyangwa umukozi w'Imana uwo ari we wese yumva koko ariko arakorera Imana, arakorera Imana kandi agasura abagowe, akitwararika abakene, mbese akabagirira neza. Mu gihe turimo abenshi ho kugira babungabunga izo ntama z'Imana bavuga ati zana na tujya wari ufise. Imana yo mu ijuru tube yavu cyane. Bana b'Imana rero twumve Yakobo impanuro ziwe kandi tuze turazigendera. 2:6 bavuga ngo nkako nyene nkuko umubiri utagira umutima uba upfuye, niko nukwemera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Bana b'Imana umubiri utagira umutima umuntu abapfuye. Umuntu yocika ukuboko akabandanya kabaho, umuntu yocika ukuguru akabandanya kabaho, umuntu yohuma amaso akabaho, umuntu n'umuntu urakebana. Ariko umutima niwo muntu, kandi rero umutima niwo n'imbere y'Imana uzorenguka imbere y'Imana. Iyi mibiri twiratira tukaza turayononesha bya bindi byose twishakiye, oya bizohera. Mugabo umutima uri imbere niwo aramukura urengutse imbere y'Imana. Kandi basha burya muzoze mwumva umutima wawe ubabaye niho n'umubiri wawe ubabara. Iyo ubabaye n'urutoke cyane n'akanyegeri kakuriye ubabara mu mutima. Rero ducunga imitima yacu, tureke kuyijana mu bitagira umumaro, ahubwo tuyijane mu kwemera gufise ibikorwa tuzorengukana imbere y'Imana. Ego Yakobo rero umwarimu mwiza twigishije neza. Ntabwo ari Zipora, ni Yakobo yari karatwigisha. Bana b'Imana nanje ndabipfuriza
ko Imana yotugirira neza bazonyumva mwese tukagira ibikorwa tuzorengukana imbere y'Imana. Imana izotwemerera ko nkuko Imana yemeye Yakobo, yemeye Abrahamu, hanyuma ikamushira mu bagororotsi. Natwe nitwakora ibikorwa byiza Imana izodushira mu bagororotsi. Imana yo mwijuru iduhana amahoro n'imigisha. Mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data, rya Mwana, rya Mutima Mweranda. Amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.